Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Nimora numukama Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Luka. Umunsi umwe hari ku munsi w'isabato, Yezu yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'Abafarizayo ngo bamuzimane, bano nabo bakamurereka. Abonye ingene abari batumiwe batanguranywa ibibanza biri imbere, Yezu araheza ababarira ati, niwaramuka utumiwe mu bugeni, ntuzugende kwicara mu kibanza kiri imbere, kuko kumbure mu batumire hoba hari uwukuruta. Nyene kugutumira mwe nawe yohava aza kukubwira ati, mucungurira ikibanza, nawe rero ugatetegwa mu gusubira mu kibanza kiri nyuma. Uramutse watumiwe rero uriyicarira ariho mu kibanza kiri nyuma, kugira ngo nyene kugutumira niyaza akubwira ati, erega mukunzi igira imbere. Niho rero uzoba uronse iteka mu butumire mu bandi bose. Nkako umuntu wese yininahaza bazomusubiza hasi, nawe uwifata ruto bazomushimagiza. Yezu yongera kubarira uwamutumiye ati, ukaramuka ufunguriye abandi, nuhamagara bagenzi bawe, bene wanyu, inshuti n'ababanyi batunze, kuko kumbure nabo bogutumira bakakwishura. Yamara niwagira inzimano uratumira boro, ibimuga, abacumbagira n'impumyi, niho uzoba uhiriwe, kuko batagira ico bazokwishura. Uzokwishurwa umunsi intungane zizozuka. Dushimagiza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Umuntu wese yininahaza bazomusubiza hasi, nawe uwifata ruto bazomushimagiza. Bavukanyi, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi w'Imana wa 22 mu mwaka C riduhamagarira guca bugufi. Twabyumvise nkako nyene uguca bugufi nyako niko gukuza umuntu mu mpande zose. Dutegere none gute kuguca bugufi twumvise, duheze tukuvomere gute hama biheze bituzanira ivyamwa ibihe. Ubwa mbere dutegere gute kuguca bugufi twumvise. Bavukanyi, kuguca bugufi twumvise ni ingabirano y'Imana, kuko uguca bugufi nyako kuva ku Mana, nkako nyene Imana niyo soko y'uguca bugufi nyako, kandi niko karorero nyako kuguca bugufi, nk'uko vyigaragaje muri Yezu Kristo umwana w'Imana nzima, nk'uko Pawulo abitubwira mw'ibaruwa yandikiye Abifilipi ikigabane ca 2 akarongo ka 6 ubandanya. Yagace gatoyi agira ati, we naho yamanye kamere y'Imana ntiyigeze yishira hejuru, yigize ubusa afata kamere y'abantu. Nukubandanya uko guca bugufi rero gukomoka ku Mana kandi kugizwe n'Imana, kuva mu rukundo nyago kw'Imana, urukundo rwicisha bugufi, rwitanga rukitangira abandi kugira ngo abandi bakure. Kukwicisha bugufi k'umukama wacu Yezu Kristo niko kwadukujije.
niko kwatugize ico turi. Uko guca bugufi gutumbera ukuri kandi gushingiye ku kuri kw'Imana. Suguca bugufi kwiyorobeka kandi sukuza kwibonekesha, sukujondamika izosi canke umutwe ngo abantu babone ko umuntu yaciye bugufi, suguhindura ijwi ngo umuntu arigire rito, sukwiyima iteka canke kwiyima kirya na kiriya cingira akamaro ubuzima bw'umuntu bukeneye haba namba. Uguca bugufi sukugira igihushane no kugira ineza no kurondera ineza y'abandi no kugira ineza y'ubuzima bwawe, y'umuryango wawe, y'igihugu cawe. Oya, aho kuba ari ukwicisha bugufi kutariko, uko nako kurangwa na byinshi. Hariho umuntu, hariho guca bugufi nk'akarorero, umuntu akareka kwiga ngo abiga barishima ngo reka nzokwigumira ndi umukene ndi kijuju, kwanka kwambara neza ngo reka nambare nabi babone ko nciye bugufi, gufungura nabi ngo reka mfungure ibibayabaye ngo niho noba nciye bugufi, kuba habi, kutagira isuku, kwanka kurondera ibiteza imbere umuryango, kwanka kurondera iterambere ry'isi, iterambere ry'igihugu. Uko ukwicisha bugufi nuguhusha. Umusenyeri wo muri Togo aheruka kwitaba Imana yatagwara, yari yarongoye diocese nkuru yo ku mugwa mukuru wa Togo yitwa Nikodemu Bariga. Niwe yabiravye araheza ariko arazirikana igisomwa acagira ati ukwicisha bugufi gutyo nukuja, nabuze ngenda bivuga mu Kirundi, ati nukwicisha bugufi gutyo nukwa muri mediocrité, nukwa muri mediocrité. Ati naho Imana yabujije abantu gukora, guteza imbere isi, kwiteza imbere, ati na cane cane abakristo kuboneka yuko uri n'akamaro kandi ufise iteka. Ati guca bugufi no kwisunga Yezu. Yezu we yicishe bugufi ari n'ikintu ashaka gushikana ku bantu, kandi bigatuma agira n'iteka rirenge ayandi mateka yose, nk'uko Pawulo abivuga mwibaruwa yandikiye Abanyefezi igabane ca 2 akarongo ka 6 duga nk'uko nabivuze. Uguca bugufi nyako nukujijuka, ukujijuka ugakirurutsa umutima wawe, gutyo bikaheza bikabonekera mu bikorwa byiza, bitanga umwizero ku bandi, bitanga agaciro ku bandi, bihiteka wewe. Uguca bugufi rero nuko agira umuntu agira iteka, ariko yaritewe ye n'ubundi mu bintu bisanzwe no mu bintu bikomeye, ahari hose yaba muto canke yaba ukuze. None twoshikira iryo teka gute? Twoshikira ko guca bugufi gute? Ubwa mbere uguca bugufi kugira tubushikire nyako nk'uku kwa Yezu, utera iteka umuntu kandi kugatera iteka abandi, nukumenya agaciro kuguca bugufi. Umuntu aciye bugufi ari n'agaciro kandi aronka agaciro. Uguca bugufi kuri n'agaciro, ukumenya rero ako gaciro niko gutuma umuntu yirukira iyo ngabirano n'ingabire idasanzwe. Nkako nyene Imana iraheze igakunda kandi igakuza uwicishije bugufi. Uwicishe bugufi Imana iramukunda kandi iramukuza. Uwicishije bugufi arakundwa n'Imana kandi arahezagirwa n'Imana mu bintu byose, nk'uko Bikira Mariya biseruye muri rwa ruririmbo dusanga muri Luka ikigabane ca 1 akarongo ka 46 kuja kwa 55 umwe twita Magnificat. Ahagira ati ngo yakuye ku ngoma abishima, ngo yimika bato bato, ngo yakuye ku ngoma abishima yimika bato bato. Eka na Yezu Kristo nyene ahejeje kubatizwa nk'uko tubisoma muri Luka ikigabane c'icumi akarongo ka 21 arabigaragaza agira ati ndagushemeza dawe kuko wajije ivyo bintu abanyabwenge ukabimenyesha ibitazi. Ati niko dawe kuko ariko wabishatse. Ariko kandi no mu karongo ka 2 k'ibaruwa Paulo yandikiye Abanyefilipi ikigabane ca 2 akarongo k'9 niho nyene agira ati nico catumye Imana imushira hejuru ya byose,
ikamugabira rya zina ryayo rirengeye amazina yose, kugira ngo kw'izina ryiwe, kw'izina rya Yezu, bose bakubita ibifukamiro hasi, abari mu ijuru, abari ku isi n'abari mu kuzimu. Iryo zina rizokubitirwa ibifukamiro n'izina rya Yezu, umwe yicisha bugufi akemera urupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Ikindi naco kidukuza muri iryo banga ryo guca bugufi, kidutuma twirukira kandi duhurumbira iyo ngabirano yo guca bugufi, nukubona no kumenya intege nke zacu, kubona intege nke zacu tukazimenya, kutibara uko tutari imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Muri Luka kigabane ca 5 akarongo k'umunani, Petero ahejeje muri Ibuka ca gihe yaroba ijoro ryose hama akabura, hama Mukama agaheza akababwira asanze ataco barobye, agaheza akababwira ati tera urusenga igize imbere urusenga, bagaheza bakarutera, bagaheza bakaroba ifi nyinshi cane. Niho rero Petero yaheza akegera Yezu, abonye ico gitangaza Imana ikoze, agaheza akagira ati, agakubita ifukamira imbere ya Yezu akagira ati, Mukama nunje kure kuko ndi umucumuzi, nunje kure kuko ndi umucumuzi. Petero ntiyari umuntu mutoyi, yari umuntu ahambaye, yashinzwe ibanga ryo kurongora abatumwa, yashizwe imbere na Yezu agira ati, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubaka ko ekleziya yanje, ati n'ingabo za Shetani ntizizoyisenyura. Numwe Yezu yagira ati, ubu rero Petero amaze kumubaza turankunda, akagira ati ego Mukama urazi byose, urazi ko ndagukunda. Niho yacagira ati ragira ubusho bwanje, ragira imyagazi yanje, si umuntu nciyaho rero. Ariko murabona imbere ya Yezu kwa kubona no kumenya intege nke n'agaciro k'umuntu, niho yagira ati Mukama nunje kure kuko ndi umucumuzi, nunje kure kuko ndi mutoya, sinkwiye kukwegera, sinkwiye kukwegera na gatoya. Ni hamwe Yohani agira ati sinkwiye no gufundura inkweto z'ibirenge vyiwe. Uko rero guca bugufi, kubona intege nke z'umuntu, ukabona intege nke n'agaciro mfise imbere y'Imana n'abantu, nivyo bica byongera bikaca biduha ikindi kidutuma twogira uko iyo ngabirano yo guca bugufi. Umuntu nubusa, umuntu nubusa imbere y'Imana, umuntu nubusa ha kwisi, umuntu nubusa ha kwisi. Nta kintu na kimwe cotuma umuntu yishira hejuru ha kwisi, kuko byose abisiga ngaha kwisi bimara umwanya muto cane. Ubuzima bw'umuntu ntabugabugagwa n'Imana. Iyo umuntu rero atari mu Mana, naho yokwiduza gute, naho yokwishira hejuru gute, ahenzwe n'utwo tuntu two kwisi canke ico gihagararo cyo kwisi, nukuri koba ari uguyoba. Umuntu rero amaze kubona yuko ari ubusa, araheza akagira ati reka nce bugufi, nkuzwe n'uwukuza abantu, nkuzwe n'uwadukujije, nkuze n'uwuzonkuza mu ijuru. Ivyo biraheza bikaheza bikamwugurura amaso, akareka kwikuza mu by'isi bihera, abona bitari bumugirira ikintu na kimwe Imana yashize ko akaburungu. Ikindi naco gituma twirukira iyo ngabirano yo guca bugufi, nukwemera gusuzugurwa n'abishira hejuru nka Yezu. Kwemera gusuzugurwa n'abishira hejuru nka Yezu, cyo bita mu Gifaransa accepter les humiliations. Kwemera guca bugufi n'abishira hejuru, kwemera gusuzugurwa n'abishira hejuru nka kurya Yezu yavyemeye akemera gusuzugurwa. Nkuko Izaburi y'ijana na 19 bitubwira akarongo ka 71, kuba mu marushwa byangiriye akamaro. Vuga iti kuba mu marushwa byangiriye akamaro kugira niga imigenzo yawe. Yezu yaremeye kuba mu marushwa kugira yiga imigenzo yacu, abona amagara make yacu, abona uwe gito bwacu. Uwemera gusuzugurwa n'abishira hejuru nuko afise ingabirano. Murabona kenshi agasuzuguro burya kukemera nukubura uko umuntu agira, ariko umuntu yicisha bugufi arasuzugurwa, ariko ntibimubuza yuko nibashira hejuru ngo ashire hejuru, araca bugufi, ariko nikibuza yuko abo bamusuzuguye aribo bamaramara, nkuko Shetani yamaramaye imbere ya Yezu, ikamaramara igaheza ikagenda. Kugira rero kandi umukisu ashikire uguca bugufi nyako,
nk'uko duhejeje kubyumva muri ibi bisomwa byeranda. Umukristo yiyambura ubwibone no kwibonekeza mu kutirukira ibibanza by'imbere, mu kutirukira ibibanza by'imbere, mu kwirinda kwirukira ibyubahiro aho biri hose nuko biri kose, nk'uko twabyumvise ati bagutumiye mu rubanza uriyicarira inyuma kugira ngo ntibazohave mu nyuma haza ugusumbya icubahiro ngo bace baheza bagusubiza inyuma maze uheze ngo umaramare. Amera nk'utahari kandi ari hari, amera nk'utabona kandi abona, amera nk'utumva kandi yumva, amera nk'umukene kandi atunze byose, akunda ubutungane kandi akabugendera, arubaha Imana n'abo yaremye. Umuntu arondera iyo ngabirano yo guca bugufi arangwa no kubaha Imana n'abo yaremye, cyane cyane mu guserurira abandi urukundo, cyane cyane abantu bato bato. Arondera kumvikana na bose bitamugoye kandi ugasanga yirukirwa n'abandi, akarondera kwirukirwa n'abandi cyane cyane abantu bato bato, agakorana n'abandi neza. Iyo ni ikintu kigaragaza ko umuntu aba ariko ararondera iyo ngabirano, akarondera gukundwa n'abantu bato bato, kwegerezwa n'abantu kwegerwa n'abantu bato bato no gukorana n'abandi neza. Iyo umuntu adakorana n'abandi neza mu gikorwa arangura, icyo ni ikimenyetso ko iyo ngabirano atayifise kandi ataniyarondera. Arondera kugiranira imigenderanire n'abantu bose, abakuru n'abato atawacaguye. Atanga ikigongwe byoroshe, ntagira ngo wancumuye kuribonerako, oya, ariko agira ati birashika kandi nanje biranshikira, none ndakurekuriye ariko ntuzobisubire, ati kandi ndagutahura. Ntagira inzigo y'akazikira, umuntu arondera guca bugufi ntagira inzira y'akazikira. Arahanura mu rupfasoni kandi yakira n'ingoga impanuro z'abandi, nk'uko twabyumvise mu gisomwa ca mbere. Arahanura mu rupfasoni kandi akakira impanuro z'abandi mu rupfasoni nyene. Ntakora ikintu igice, arakora ikintu akagishitsa. Iyo ni ngabirano kandi nicerekana ko umuntu arondera iyo ngabirano kandi ayifise. Mu gukora ibintu ntaraba kandi ntarondera gushimwa, araba yuko icyo kintu cashitse ku kivi kandi akabona yuko ukwiye kumushimira ari umukama imbere ya byose. Akarondera yuko icyo akumva akanyamuneza mu mutima ko yaranguye icyo yategerezwa kurangura. Nayo ujya anyi agira ati birabisha ibi ndabigejeje ngaha, barabikora canke bareke. Uyo onyi nakaba afise akaranga umutima kabi kubwo guca ugufata atagufise. Avuga make ariko akumviriza byinshi, bavuga ngo agira ugutwi kuniniya, akagira umunwa mutoyi, umunwa mugufi, akagira ururimi rugufi. Aba muzima busanzwe ire simple kandi akiyegereza abantu basanzwe nk'uko nabivuze. Yirinda gutinyika, ntiyigira igihangange, arangwa n'igisabisho kuko nico kimuronsi iyo ngabirano. Akabona yuko atari mu Mana naho yokura gute atagihagararagira, atagihawe n'Imana. Arazirikana ibintu cyo bita mu gifaransa être intérieur. Aratimbika imbere mu mutima wiwe, agashitsa ibintu imbere bikagira ijunja muri we, bigasohoka byatyorowe, gutyo ntibiheza ngo bikomereze yabawe canke abandi. Inyishu yose yamabanza kuyishira mu Mana, kuyiha Imana imbere yuko ayisohora. Imana niyo yamisumba byose mu buzima bwiwe. Erega hariho abantu kwisi y'Imana ibatije ubuzima ikabatiza n'utuntu, umengo Imana niyo yobafukamira, umenga Imana niyo yobasenga aho kuyisenga. Muhora mubibona, ntimurabona abantu mu isengero iyo baje cyane cyane nk'izi manza zikomakomeye, kubera bagira ati jewe ndi umukuru naha mu isengero ndi umukuru, iyo Mana ntayo nunamira, kayiyambariye izo mpuzu zizimbye cyane, ayo makostume canke izo mbutano, kubera ko utwo duti yitwa ngo arafise, mukabona yinje yikoze mu mifuko. None uko zukubwira Imana terega wenda gusumba sije nifata ne ruto, ni ukwiye kwifata ruto imbere yanje. None winjiye mu isengero wifashe mu mifuko ibiri,
burya woba werekana ko Imana ari ikunamira canke ni bamba ari uyunamira canke ni ikunamira. Ibyo byose rero bigaheza bikadushikana hehe, bikadushikana kuri ya mpera yabicisha bugufi. Bwa gatatu, ivyamwa by'umuntu yicishije bugufi mukuri. Uwicisha bugufi by'ukuri Imana iramuhezagira ikamukuza, ikamurondora, ikamutera iteka rirenga yandi mateka, iramukura agasuzuguro, ikamuzigama, ikamuha ubuzima bwiza, ikamuha akanyamuneza mu bukene, ikamuha ukwigumya mu bigoye, mu bubabare, ikamukimbagiza, ikamuha iteka rirenga yandi mateka yose. Nk'uku tubishingirwa intahe na Pawulo kuri Yezu, ati Imana yamushize hejuru, imushira hejuru y'ibiremwa byose, izina ryiwe riba kibirengeye, ati inganji yiwe ntizohera, ibiremwa byose biramukomera amashi bikamukubitira ibifukamiro. Nuko kwa Bikira Mariya agira ati Imana yararavye umuntu muto muto, iraheza iramuduza, imuha iteka rirengeye, ariko kandi iraheza ikamuronsa ijuru. Abo tuzi mu bitabo vyeranda, eka mbere no mu beranda tuzirikana, n'abantu baranzwe n'iyo ngeso, n'iyo ngabirano yo guca bugufi. Umuntu rero yipfuza guhezagirwa mu biwe no mu vyiwe, atangura ace bugufi muri kirya na kiriya, abone ko amaze kandi akimaze, abone ko atawe yosuzugura, abone ko atawusuzuguritse kandi atacabuze, bose abone nk'abavukana, bose abone nk'uko bangana, bose abahiteka bafise. Azoronka ivyamwa, urugo rwe ruzoronka ivyamwa, akazi kiwe kazoronka ivyamwa n'imihezagiro. Wa mushinga ntawe mu rugo, wa mupfasoni we, wa mwana we, muntu ku kazi uriko, ni wirondere ingabirano yo guca bugufi. Wibere muto kandi uri mukuru, uzobona imihezagiro myinshi cane. Igihugu c'aba gishaka guhezagirwa, abakirongoye nibace bugufi. Nibaca bugufi nk'uko Imana ibitubwira, nk'uko mpejeje kubivuga, bazoronka umuhezagiro, igihugu kizoronka umuhezagiro gihezagirwe, nkako nyene Nabishira hejuru Imana ntitahi wabo. Ndangirize ukarorero nahawe n'umupatiri igihe yari karigisha, hari mu gihugu ca Bene, ariko aratwigisha nk'uyu munsi, adushingira intahe y'umugabo n'umugore bari bubakanye. Kuri iki gisomwa nyene kandi aravuga amazina narayibagiye, mugabo ndavyibuka iyo ntahe. Yari intahe y'umugabo w'umukoroneri. Umukoroneri ico gihe nkekuba ryaraduze. Hanyuma n'umupfasoni yakora muri Pinide. Uwo mushinga ntahe rero yari yarafashe ingingo, barabakirisu mu gihugu ca Bene. Abo bakirisu barabakirisu baraheza baragira bati mbega nosubiza kumukama. Barazirikaniye ingeso yo guca bugufi, baragira bati dusaba ingabirano yo guca bugufi. Ati none yorangukira hehe? Umupfasoni acagira ati uwo mupfasoni yararongoye Pinide muri ico gihugu ca Bene. Murumva ko yarakomeye, yahembwa amahera menshi. Hanyuma araheza agira ati jewe n'umukozi wanje tuzokwama iminsi yose, imisa yo kumugoroba dimanche iheze mu iparuwasi raho, ngenda gukubura isengero kugira ngo abazosengera n'umukozi wanje, abazosengera muri iyo sengero mu gatondo kuwa mbere basange hasa neza. Ati nta mukozi nzobiha, nzokora jewe n'umukozi wanje, nta bantu nzobihembera, nzovyikorera. Arabikora. Umushinga ntahe nawe agira ati nzoza ndajana abantu, nzoza ndaherekeza iyi modoka yanje, nzoyiha umukama, baze barayijana guha umukama abageze mu zabukuru, bajya basangira ku Imana bakiri mu mihana. Babigira gutyo, babigize gutyo, babigira umugenzo, kandi ati tuzobigira dara discretion mu kutavyerekana, nyene bidasamiranye hejuru, mwibanga dara discretion, mwibanga. Abo rero barubaka, nta kana bari bafise, barubaka baragira umugore aramara imyaka 43 ataravyara. Bagumuko bamugeze ku mwaka wa 44 umugore aravyara. Imana iciramuha ikibondo, imuhaye ikibondo kimaze imyaka 2
kica kirahwera. Gihwereye urumva ko umupfasoni afise imyaka 45. Hanyuma baguma bakora ico gikorwa uwo mupfasoni yamakubura isengero n'uwo n'umukozi we mu nzu bama bakora iyo sengero kuwa mbere kugira abakirisu mu gatondo basengera ahantu heza. Uwo mushinga ntahe nawe bagiye gusangiza bajya bageze mu zabukuru iyo modoka yiwe ari ibajana. Niho rero ku mwaka ukurikira haheze umwaka abo bana bapfu uwo mwana yitavye Imana baca bavyara amahasa umuhungu n'umukobwa. Ico gihe dushingira intahe uwo mupatiri hari mu 1100 muri 2013 niho abo bana bari bakwije imyaka 20 biga muri Etats-Unis ari umusore n'inkumi atiraba ingene bahezagiwe. Imana yarabahezagiye ntibigeze bagira ngo kw'Imana itaduhezagije ibibondo niki ati canke kwa kwana tukabonye tukaca gapfa tukaronse kagaca gahwera turagize turahevye na karimana bwa bundi ntiyishura canke nta rukundigira baragumije ko ikirabatera iteka. None n'umushinga nahe n'umupfasoni bafise umusore n'inkumi murumva bonkeka barubatse ugwabo kubera baciye bugufi bakerekana iyo ngabirano yo guca bugufi. Nayo ndagikwiye kuri iyi mihezagira uwuciye bugufi Imana iramuhezagira kandi muhezagira mwibanga. Dusabe rero iyo ngabirano natwe duhezagirwe kandi zoduhezagira. Amen.